Mu kwezi kwa Myandagaro uyu mwaka, abanyororo bo mu Ruyigi baronkejwe ifu y'ubugari rimwe gusa. Bakaba bayironkejwe ku musi umushikiranganji w'ubutungane agendera iryo bohero. Mu kwezi guheze kw'indwi, nk'uko bamwe mu banyororo babishikirije ishirahamwe Akad Burundi, ku misi 31 igize ukwezi kw'indwi baronkejwe ifu y'ubugari imisi 16 gusa, mu gihe bataronkejwe ibiharage imisi 9. Abanyororo b'i Gitega bamenyesha ko kuva itariki 12 gushika 15 mu Kakaro 2022 bataronkejwe ifu y'ubugari, mu gihe muri uku kwezi k'umunani uhereye ku 30 mu Kakaro batarigera baronswa iyo fu y'ubugari, bakaba baronswa gusa uduharage tw'intica ntikize. Amakuru ava ngaho nyene avuga ko ku munsi wa kabiri ariho haje ikamyo zipakira imifuko y'ibiharage kugira baje kubigaburira abanyororo bo mu yandi mabohero batagira na kimwe bafungura. Ku Murembwe mu ntara ya Rumonge ntibigeze baronswa ifu y'ubugari ukwezi kose kw'indwi gushika uno musi. Baronse uduharage natwo nyene tutabamara inzara. Kuri abo hiyongerako ikibazo c'ubukene bw'agasabuni kabafasha kugira isuku, mu gihe iryo bohero risanzwe rifise ihinguriro ry'amasabuni, bagatinya kwandura indwara zivuye kw'isuku rike. Amakuru ava i Bubanza amenyesha ko baronswa ivyo gufungura bigoranye, ariko ko bamaze kumara imisi 10 atana kimwe baronswa, bwaba ubugari canke ibiharage. Amabohero ya Rutana na Ngozi niyo yonyene imyidogo y'abafungwa ari mike, bo baracashobora kuronswa ivyo bafungura, naho nyene urugero babibahako ruguma ruri hasi. Abaharanira agateka k'abanyororo bakaba badasiba gutabariza abo banyororo, ahanini ingorane barimwo bakavuga ko ziterwa n'ubwinshi bw'abanyororo, ivyo navyo bikaba ku bafunzwe bidakurikije amategeko no kudashira mu ngiro ikigongwe c'umukuru w'igihugu.